twifuza yuko inyigisho z'uno munsi zishikira abarundi bose n'ababa mu Burundi atari abarundi, abantu bose bari mu Burundi, kugira ngo dukore ibishoboka byose dukingire ikisenge c'izuba arico ozone. Ni ukuvuga ngo twasanze yuko ibintu byinshi dukoresha na cane cane ibintu bikanyisha canke bishuhisha, bimwe twita amafrigo canke amaklimatiseur, hariho amagaze menshi yakuwe gukoresha, hakaba n'ayandi ku munsi ariko arakugwaho, ndetse hakaba hari n'amashasha. Twifuje rero yuko dusangira ubwo bumenyi bujanye n'ivyo ayo magaze atemewe canke yari karavaho buke gushika muri 2030, ndetse n'amashasha. Tukaba twabonye yuko twebwe ku bwacu byagenze neza, kuko twabonye yuko abo bajejwe gutanga inkuru z'ibidukikije basa n'abavyumvise, kandi bizogira ingaruka nziza ku gihugu cacu, ndetse ahubwo no ku bindi bihugu byose, kuko ikirere ntikigaburika, twese turagisangiye. Twebwe igisharara twari dufise ca mbere cari kugira ngo aba bantu batejejwe gutanga inkuru ku bidukikije baba ba mbere bamenya izo substance zituma igisenge cononekara, ariko twarategekanije kandi abatuma be n'ivyo bikoresho vyinjira hajya aye bandika, nabo usanga ari bamwe twita abadeklara. Hanyuma turategekanya kandi kwigisha bajya abatekinisiye, bajya abafundi b'amafrigo. Ngaha dusanzwe tuzi yuko atashure rurangiranwa yigisha ivy'amafrigo ngaha canke ivyo gukanyisha canke gushuhisha, ariko bari abantu biga ibintu by'umuyaga nkuba kenshi nibo baza gukora amafrigo n'ivyo vyuma bindi bijejwe gukanyisha canke gushuhisha. Abo nabo turategekanya abafundi, turategekanya nabo kumarana umunsi, kandi turategekanya kumarana umunsi n'abadeklara. Tukifuza yuko nivyakunda uburyo bugakunda tuzomarana uwundi munsi n'abariya bajejwe amazu akoresha ivyo vyuma vy'amafrigo canke climatisation, abo twokwita les chefs d'entreprise canke abadandaza, abantu bemporta bene ivyo vyuma, kugira bamenye ibi vyuma bikirekuwe, ibi vyuma bitakirekuriwe, hanyuma ndetse n'ivyuma bigezweho. Ivyo byose bikazodufasha twebwe twese dukoresha amafrigo, dukoresha amaklimatisation, dushaka ko tumenya ibitarekuwe, ibiriko biravaho gushika muri 2030 n'ibishasha bigezweho. Twifuza twese ko twomenya bikenewe, kandi ndabona neza yuko tuzobishikako twese turi hamwe, birashoboka. Niko nyene icubahiro mukuru w'igihugu atubarira.